jewe ndashobora kuvura diabete iri ku rugero kanaka, ndashobora kuvura tension, mfise livre de consultation nandika abantu benshi navuye mvura bakagaruka bashima Imana. Igitigo, hepatite ABC, izo ndashobora kuzivura. Imiti y'abazungu yananiwe, nk'ababeshe hari politike mbi y'abazungu baduteyemo. Uburundi bukwiye kugira independence ikwiye yuzuye. Abarundi bari bakoresha ino miti kama ingaburo bagakira ingwara nyinshi. Mugo abazungu aho baziye, abakoroni bamaze kuza, nukuvuga beretse abarundi imfungurwa z'ikirundi ntaco zimaze, ubukoresheje umuti w'ikirundi. Nyemba dukoresheje icayi c'amababi y'ivoka bakubwira akoresheje imiti y'ikirundi, je ndi umwana ku rushengero bacu baguhagarika. Mugabo abazungu bari babonye ati ibi bintu vy'ikirundi biravura gusumba cane, kuko ubwira tubadandazemwo aba barundi ukoreshe imiti y'ikizungu bumvemwo izina umuzungu, ntushiremwo imiti y'ikirundi, imfungurwa z'ikirundi bumvisemwo izina uburundi bavyange. Ubwo n'ubukoroni. Bakunzi ba Bishop TV turabaramukije tubaha n'ikaze mu ganiro cyacu. Ganiro shikakundo tukibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu bijanye no kwiteza imbere, aho tubazanira bamwe mu bamaze gukora byinshi bageze ku ntambwe idasanzwe mu iterambere, ndetse n'abafite ubumenyi butandukanye mu bijanye no kwiteza imbere. Kandi mutegurirwa na Bishop TV, kwagishikizwa na jewe Ndatimana, abenshi bazi ku izina rya Chassion Romantique. Uyu munsi twafitiye umutumire azi ku mbuga ngurukana bumenyi nka Ham Harvest, akaba asanzwe ari n'umuhinga mu bijanye no gukinjika, ndetse ariko aranitoza mu matora no mwaka 2020. Nutritionist. Bavuga ba nutritionist dietetics. Nabonye nutritionist dietetics. Mu kirundi akontu twakivuga. Umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfunguro. Okay. Tubahe ikaze kuri Bishop TV. Merci beaucoup. Navuze ntibabita Ham Harvest ku mbuga ngukana bumenyi abakurikirana, ngira kumbure umwidondoro nyezina. Umwidondoro wanje kukugira umuntu wese ariko aradukurikirana amenye twatumi ni bande batumiwe. Nitwa Ernest Niyibigira. Muga benshi banzi ku izina rya Ham. Mugo turakoresha imbuga ngurukana bumenyi zitwa Ham Harvest. Ndumu visionnaire, ndumu CEO wishira hamwe Ham's Harvest. Nsanzwe mvuka mu Kayanza. Ndumusore akwijije imyaka 30. Ndumu entrepreneur, ndumu maître cuisine, kandi nsanzwe ndumuganga, j'ai fait nutrition et diététique kuri kaminuza no muri master. Nuko biri. Ikindi ndi mu entrepreneur, ndi umwe mu basore babagwiza cyunga mu gihugu, ndi umwe mu ba millionaire bari mu gihugu cy'u Burundi. Mani bahezagira. Murakoze cyane. Uwo mwidondoro nibaza kuboneka. Isura nayo niyi abantu babona. Nkaba naritoje rero mu bashinga amateka bigenga muri aya matora turimwo ya 2025. Murakoze. Tunabakeze kubivuga muri kurangura mu kwezi guheze, aho mwatanze ama certificate garuka gwinshi gwize ibijanye no gukinjika. Kumbure ngira ngo mu kwigisha ndetse no gufasha abantu gufungurira kugira ngo bagire amagara meza, vyifashe neza muri Ham Harvest. Vyifashe neza cyane, abantu turabatunganiriza, abantu bariga imigambi, gukora amasabune, gukora amaomo, gukora amagato, gukora ibintu bitandukanye, n'ivya nutrition, n'ivya entrepreneuria, n'ivya cuisine, patisserie na restaurant. Tubibakorera neza cyane mu rukundo ntangere, twamatugira ngo bazodushimira mu nyuma, kandi vy'ukuri baragaruka bagashima. Imana ibahezagire. Niyo mpamvu dushaka ko bishika mu gihugu cose, biri muri bimwe dushira imbere nk'imigambi yacu, imigambi ndaza kwishikako nk'umushinga amateka yigenga. Kuko ubu ikiringo carageze cyo kwiyamamaza. Murakoze. Kumbure abantu barifuza kumenya Ham ni kihe kintu cyatumye yimvira yuko yo kwitoza nk'uwigenga muri ano matora
y'abashinga amateka Mbo ikintu cansunikiye kwitoza nk'umushinga amateka yigenga ni ya migambi nyene, urumva ni ya migambi insunikira kwitoza. Ntabwo ari vyinshi, ni nka bitatu gusa, nubwo ivyo gukora ari vyinshi mugo hari ivyansunitse cane bishika nka bitatu vyonyene. Jewe nsanzwe nkunda igihugu c'u Burundi. Benshi bazi ko nitoje canke twitoza dushaka gushika kuri irya ntebe y'ubushinga amateka. Jewe ndabarahiye, mwumvise nubwo ndi umujene ndi umwe mu bagwiza tunga. Umuntu w'umu entrepreneur biragora ko womuhemba ku kwezi, kuko ntiwomuhemba imiliyoni 20 ngo bikunde, kuko abazirenza buri kwezi. Rero hari abantu benshi baca biyumvira hamu rero agiye guhiga intebe y'ubushinga amateka ahembwa ajya amahera. No, ico sico cansunitse namba. Jewe kuba umushinga amateka kijya giti baba bariko sico kinsunika, eka kwishira hejuru, eka ubuheruka bambwiye ko bashobora kumpa abapolisi, ndagira ati je umutuzo umutekano urakwiye. Ngoye ngwerega ngo urashobora ngo kwiyubahiriza ngo abantu babone ku kaze. Ti Bibiliya itubwira ko uzoshigwa uwicisha bugufi ashigwa hejuru. Uti je umutekano wanje urakwiye. Hari abantu rero baniganira intebe z'abashinga amateka, baniganira ajya amahera. Ivyo vyose bibiri nta na kimwe ndiko ndaniganira. Mugabo ikintu cansunikiye kwitoza ko atari izo ntebe, atari ico cubahiro nica. Jewe ni iki muri rusange ndafise imigambi mizima nshaka ko abarundi bashikako. Ndafise intererano noterera igihugu kukugira gishike kuri yambona kazoza ya 2040 igihugu cifashe na 2060 igihugu giteye imbere. Mfise imigambi imbono idasanzwe, ivyo nokora bidasanzwe kukugira igihugu gishikaho. Ndafise ivyo nokorera abajene bidasanzwe kukugira igihugu gishikaho. Uti ivyo navyo ndabigiriye ko n'ivyaha. Icambere jewe nize ivya nutrition et diététique. Mu Kirundi novuga ko ari umuganga w'umuhinga mu bijanye n'ivy'imfungurwa. Ivyo bintu mu Burundi hari abavyiga mugabo bake, n'abavyiga ntibavyinjiramwe indani. Jewe hamu naravyinjiyemo. Jewe ndashobora kuvura diabete iri ku rugero kanaka, ndashobora kuvura tension. Mfise livre de consultation nandika abantu benshi navuye mvura bakagaruka bashima Imana. Igitigo, hepatite A, B, C, izo ndashobora kuzivura. Imiti y'abazungu yananiwe. Rero vy'ukuri nasanze abarundi benshi ntibaza akamaro k'imfungurwa n'ibintu biri naturel Imana yaturemeye. Harabona mvura ibivyimba bakavyimba mugabo babarungitse mu Bushinwa ngo niyo bazoba bagira. Jewe bakavugwa n'ikintu kiri naturel atani 5,000 kigugwa. Ivyo nkabibona ko ari intambara. Jewe narifise umuvyeyi wanje bamwita Simbakwira Andre yishwe na AVC. Yamwishe jewe ntariga ibino ngombe n'umushakashatsi muri ivyo. Ubu tuvugana ndazi kuyivura mugabo namenye kuyivura yarigiriye. Rero nababajwe niki, naragiye mu bushakashatsi ndagira enquête, nasanze Uburundi budepansa imiliyaridi zirenga 40 buri mwaka ku miti baguriye hanze y'igihugu. Abarundi ntiwashizemo ajya amahera bayigura. Uburundi buragura imiti mbere bugaterera cane, igihe abarundi nabo baca baruha mu kuyigura. Jewe ndabona iyo izo miliyaridi 40 nozikuramwo hagasigara nka 1 miliyari yonyene. Imiliyaridi 39 nkazikuramwo kukubera iki ingaburo nziza no kuvugwa n'ibintu biciriritse. Urumva izo miliyaridi ziba zisigaye zikora mwajyatera mbere tuvuga yambona kazoza. Ndabarahiye abarundi bose batwumviriza, ntihagire umuntu azikwita kugikiriza ngo tuzoshika kumbona kazoza y'Uburundi buteye imbere amagara y'abantu yifashe nabi.
n'ubu tuvugana hari amabanki hari amaserivisi yo muri gihugu akoramo abantu barushe bagwaye hypertension n'abadiabetike uzubona no gutambuka vyanka benshi bagenda barabaye traumatize kubera izo ngwara uzokora akazi neza gute amagara yawe ameze nabi nk'umuganga rero w'umuhinga muri ivyo mbonye izo ngorane nagize ati iki ni kibazo jewe nkwiye guhagurukira nk'umuhinga muri ivyo atari benshi b'abarundi b'abahinga muri ivyo nereka abantu uburyo bishoboka ko bivura bakikingira izo ngwara zigahera bakoresheje imfungurwa n'ibintu biri naturere ngire ko ndababarira kino kintu nk'ababeshe hari politike mbi y'abazungu baduteyemo Uburundi bukwiye kugira independence ikwiye yuzuye abarundi bari bakoresha ino miti kama ingaburo bagakira ingwara nyinshi mugo abazungu aho baziye abakoroni bamaze kuza nukuvuga beretse abarundi imfungurwa z'ikirundi ntaco zimaze ubukoresheje umuti w'ikirundi nyemba dukoresheje icayi c'amababi y'ivoka bakubwira akoresheje imiti y'ikirundi je ndi umwana ku rushengero bacu baguhagarika mugabo abazungu bari babonye ati ibi bintu vy'ikirundi biravura gusumba cane kuko ubwira tubadandazemwo aba barundi ukoreshe imiti y'ikizungu bumvemwo izina umuzungu ntushiremwo imiti y'ikirundi imfungurwa z'ikirundi bumvisemwo izina uburundi bavyange ubwo n'ubukoroni rero bari bashaka ko tubashorera imiti batera imbere ni politike mbi icambabaje ni kimwe navuganye n'umuntu avuye mu Bushinwa hari umuti yarondera baci bamubwira uwo n'umuti dukorera abanyafrika bamweretse ikigoti aha hakorekera imiti y'abanyafrika ntivangana n'imiti yiwacu rero barafise imiti original bikorera barafise n'imiti ya fake barungika muri Afrika ntababeshe nk'umuganga bizi abaganga bagenzanje bonshigikira barabizi imiti iza mu buri Afrika siyo miti iri muri Europe na Amerika na za Aziya twe batuzanira imiti ikreye ico bita le maladie chronique imiti izotuma ugwara diabeti ntukire uzogume wivuza ubashorera mugobo bakreya imiti yabo ibakiza nyemba mwarakoranye n'abazungu ubakoranye n'abazungu atwandikire muri commentaire akatubwira ko yigeza gura kinine ngo agwaye malaria ace avyandika muri commentaire nta muzungu numwe agura imiti muri pharmacy izi barafise imiti yabo batanadandaza ivyo rero jewe nababwiye ati barihenda mu Burundi dufise ibintu biri naturere bivura gusumba ijya miti ivyo rero abarundi twobimenya uburundi bwacu bwoshika kuri yambona kazoza ico ni cambere cansunikiye kwitoza ikindi ca kabiri cansunikiye kwitoza birabisha mu Bushinwa bariko baravuduka ku muvuduko w'iterambere bakubwira usomye ibitabo vyinshi babonye igihugu kirimwo abajene benshi badafise ubuzi kiba kironse opportunity ndende yo gutera imbere kuko barya abajene barafise inguvu barya abajene kandi barafise ubwenge ubwo bwenge nizo nguvu nizo igihugu gikwiye gukoresha igihugu kigatera imbere mu muvuduko w'iterambere mugabo kubukoresha sukubukoresha muri politike no kwicana nibiki oya gukoresha abo bajene nukubakreyera imyuga bakora ndababazwa n'ubu mu gihugu turigisha entrepreneuria mugabo nta pratique iriyo ubu tuvugana jewe ndashobora guhingura omo mu gihugu ni bake babikora jewe ndashobora gukora iyi imivinyu yo muri Hamza Harvest irahambaye mugabo benshi bazi ko iva hanze umujene azotera imbere gute wamwigishije ngo en entrepreneur seki akaboroka ngo en entrepreneur ngo yasuru wikife agaca vyandika akaronka amanota menshi mugabo ntiwamwigishije gukora umuvinyu ntiwamwigishije gukora amakaro ntiwamwigishije guhingura bino bintu umenga ni gitangaza burya abarundi bake nibo bazi ko mu Burundi woshobora guhingura imivinyu canke amakaro ukayafyatura ni bake none hamu yavyize akavyiga mu bazungu kukubera iki atoba imbarutsi imwe yo kuvyigisha abajene weho warantemberereye aho ndiko ndavyigisha warabonye ingene abajene bamwe banaduterura
baryoherwa kubera ivyo twabigishije ari bizima. Ibi rero birakenewe mu Burundi bwose, ab'Ingozi barabikeneye, ab'Igitega barabikeneye. Waruzi ko natangiye kwigisha abantu kuri gusa for nothing. Mugabo iyumvire kwigisha abantu gukora imivinyu, gukora y'amaji akorwa na Azamu, ukabona mu Burundi ntibazi foromire yo gukora embe, furusana. Jewe ndaje ndabibigisha nk'umujene, barabikunda cyane. Mugabo isare yo kuvyigishirizamwo bakayinyima, bakanturatuza, bakambuza amahoro. Kubera iki? Igihugu menga si avantage yavyo, jewe si inyungu yiwanje. Ntakubeshe mfise ubuntu mpingura bwinjiza amahera, ndinziza amamiliyoni menshi ku kwezi. Bajya abanyeshuri sibo ndiko ndahiga mw'amahera, n'umutima w'urukundo wo gukunda igihugu no gukunda abanyagihugu. Rero ndashaka yuko abanyagihugu, abajene, abamama, abapapa bamenya kwihingurira ibintu. Birabishe kubona n'ikibiriki kiri made in China, hamu akabazi kubihingura ntavyigisha. None abantu bazonshimira amahera mfise canke bazonshimira ibyo nabigishije? Bibiri yitubwira ngo kuvugwa neza bisumba amavuta y'igiciro kinini gutamirana. Jewe nanje ndifuza kwigisha abanyagihugu bakazonyibukira kuvyo nabakoreye. Ico kintu naco kiri mu binsunikira cane kwitoza nk'umushinga amateka. Ego nubu ndi kukivi mwarabibonye ndiko ndabikora. Mugabo hamwe nobu umushinga amateka, ivyo bintu bizokogwa cane. Kandi nababwiye nubwo batontora nyakubahwa nyene icubahiro prezida akabishira mu ngiro, canke abandi bashinga amateka bazoba bahari bakabishira mu ngiro, uwo n'umunezero wanje. Je umunezero wanje si kuba muri rya ntebe ngo ndimushinga amateka, oya, ivyo azoba ari vyiza cane. Mugabo umunezero wanje nukumva abanyagihugu bo kumva iyi migambi yanje bakayishira mu ngiro, bakampa opportunity. Shobora kuba ntabaye umushinga amateka, nkaba umu ambassadeur, nkaba ubundi ahabwa ako karyo ko kuvyigisha mu gihugu. Uwo ni wo munezero wanje, kubona igihugu gishitse kuri ya mbono ya 2040 na 2060. Imana iguhezagire ku kibazo ciza cyane. Yego. Murakoze cyane. Kumbura ariko badukana bumvise ko ni imigambi izofasha cyane cyane kugira ngo abantu bakore bafise amagara meza. Mwavuze yuko muzofasha ugwaruka kumenya ibitandukanye, kandi mu gihugu ari mu gwaruka gwinshi, ndetse gwinshi rudafise nico ruhereza amaboko. Hari abatinya ko bohomba, hari abatabona ivyo bokora. Mbega dufatiye kugwaruka gusa, mbega hamu ni ikihe kintu azofasha kugira ngo ugwaruka rushobore kuronka uko gwiteza imbere, wishinga imigambi nkuko namwe muko murabikora? Ego voilà, jewe icambere co gukora no kubigisha. Abarundi abajene barakenye, mugabo ntivyari bikenewe. Ndabaha akarorero, no gukora ibintu bita les projets innove, innovation des projets. Jewe nobaha akarorero, nanje urumva ndumujene kandi ndiko ndatera imbere, sinifuza kugarukira aha, nshaka guteza imbere n'abandi naje mbandanye ntera imbere. Mugabo uburyo nteramwo mwimbere ni ubu, nuko nkora mugo nkakora imigambi iri innove. Ni vya bindi ndiko ndababwira, guhingura ibintu bigiye bitandukana. Nk'ubu nk'akarorero, jewe ndabaha nk'akarorero, narabonye abarundi bariko barabura amakara, basigaye batonda nk'abatondera imiti canke igitoro, batondera amakara. Jewe hamu nk'umuntu aciye ubwenge, naciye nkora ubwo nyene uruganda ruhingura amakara. Mushatse muzongendera muzobibona. Nshiramwo abakozi barenga 15. Danko uruganda narutangije miliyoni 3. Mugabo inyuma yaho uruganda gwinziza imiliyoni zishika 10 ku kwezi. Abanyagihugu barayakunze, mugabo Hasel iciraza ivuga irashima ayo makara yanje. Ayo makara yose uzubona bazanye nk'ifuso itwara itoni 30 ikazitwarira rimwe. Urumva iryo terambere mba ndiko, wumva amahera ugo ruganda gwinziza cyari menshi, plus de 10 millions, kandi natangije amahera make. Rero abajene ico ndabifuriza,
ico nzokora nukubigisha uburyo bashobora guhingura ibintu bifasha Uburundi bifasha n'abanyagihugu nyemba mpinguye amakara haba hari ico ntumye Uburundi butakoresha ibiti vyinshi ngo vyonone ibidukikije mba mfashije abarundi kuronka amakara mba mfashije igihugu gutera imbere na jewe ubwanje mba nteye imbere ngayo rero amaproje ari inove Uburundi bukwiye gushigikira canke n'abajene bakwiye gukora ivyo rero ndahari kukugira nigishe abajene ibijanye n'ivyo vy'imyuga iri inove ako karakaro rero ni nkuko no kwereka uburyo ushobora gufyatura amakaro ibi vyo kuyakura hanze eka mugabo tukabikora twebwe nyene rero nk'umuntu jewe navyize nkabigiramwo experience ndashaka ko bitamfiramwo bitampororokeramwo ndabiha abanyagihugu dutera imbere umuntu yihenda w'umunyagihugu n'ufise inzigo n'akadada ko gutera imbere kw'abandi kuko uteye imbere uri umwe bazokwiba bagusaba amarifti bagusaba utuntu mugabo ubaretse bagatera imbere hamaragura imodoka nawe urayigura mwese muba muri ko muratera imbere nta utera indugumbu yundi rero ndashaka ko abarundi bose batera imbere iki gicapo namwe muciye abarundi benshi aho bari ni nka babantu basa n'abakorokeye mu kinogo mugabo ico kinogo bigasaba ko abantu bose batavirayo rimwe swati havayo umwe canke havayo babiri uyundi avuyeyo mukamukwega amaguru bizoza kurangira muzokimaramwo umwaka imyaka 2 imyaka 10 mutaravayo mwese ico kinogo rero ni kinogo c'ubukene nyemba ubonye hamu ariko aradugagira ava muri ico kinogo muhinda ahubwo mu musunika aveyo n'ingoga hamu ko avuyeyo abakwiye gufata umugozi canke agafata ukuboko abandi akabakurayo ubwo ni gwa rukundo dukwiye gukora umuntu agafata ukuboko agakura uyundi mu bukene jewe mvuyeyo ndi umwe ntaco bimarira nyemba turiko turakwegana ntaco bitumarira rero nanje uwo mutima w'urukundo niwe mfise nshaka gukura abajene bagenzanje mu kinogo c'ubukene duterana imbere nuko bagenzi ego ndi umwe mu mbarutso y'iterambere ry'abajene atari abajene gusa abarundi bose muri rusange ego ivyuko vya entrepreneur biravuga yuko abantu bose badashobora kuba ba entrepreneur kubera yuko n'umu entrepreneur abakeneye abakozi yego turifuza kumenya hamu yo amazi kwakazi abantu barkarongana gute ubu tuvugana ishirahamwe Hamuzi Harvest rirashobora kuba rifise abakozi barenga 30 40 uko abakora mu bintu bitandukanye bararenga 40 ariko twimirije gushiramo n'abandi bagende bagwira kuko dukora hariho abahingura ibitandukanye hamwe abigisha harimwo benshi ikindyohera nuko harimwo n'abari mu bindi bihugu za Europe za Amerika bakorera ishirahamwe Hamuzi Harvest Imana ibahezagire cyane murakoze cyane turashaka kumenya mbega ibikorwa byanyu muko murarangura ndetse n'imigambi muko murashikiriza ariko adukurikirana mbega bishobora kuzofasha iki mu mbona kazoza y'igihugu bizofasha bidasanzwe kuko urumva umujene adateye imbere atafise uburyo ariko araronka amahera ivyo bintu ntibizomushikana igihugu kwiterambere kuko abajene nibo mushinge w'igihugu kuko mu gihugu abajene nibo bafise inguvu nyinshi ego abantu bose bari priorite mugabo umuntu afise imyaka 60 n'umujene urumva ko badafise igikorwa gihambaye co kimwe mu guteza imbere igihugu rero abajene bateye imbere imbona kazoza tuzoshikako vyoroshe ikindi nuko abantu bose tuzoshika mu mbona kazoza dufise amagara mazima dufise ubuzima butari bwiza tugwaragurika dufise ibigwara vyinshi nta mbona kazoza tuzoshikako usivye yuko bitubuza gukora neza n'amahera birayadutwara amahera woshira muri entrepreneuria uzusanga uyajanye kuyivuza ko mu Bushinwa no mu Buhindi mu gihe usize umuti wo kuvura mu rugo iwawe murakoze cyane yego hamu yibona hehe 2040 2040 hamu yibona arahadasanzwe nibona
ndi umuntu ashobora kuba afise urudandaza atari urudandaza rw'ibintu ndanguye, ibintu ndimye, ndafise amaproje y'uburimyi, ibintu bitandukanye n'abantu baze babirime, nkabona ivyo bintu ndimye, ivyamwa, amasereyare, ndabishora mu bihugu vya Amerika. Ivyo nivyo ndiko ndatangira. Burya ntibazi ko umuntu ashobora kurima amapapayi, proje yo kurima ipapayi ugasanga ikwinjiriza 2 miliyari par mois. Ivyo rero ndavyifuza. Turiko turirukanga mu bintu uburyo bashobora kwiga amaproduit yacu, hamwe uhita uyashora muri za Amerika batarinze kuyagusesesha. Nukuvuga ndiko ndibona ndi umuntu afise ibintu vyinshi ashora hanze mu bindi bihugu, kandi ndiko ndibona hamu ari wa muntu ashobora gushira ku marejime abantu batandukanye bo mu gihugu mw'isi yose. Abagwizatunga ba mbere ku isi ari hamu abashira ku marejime, abakinyi bateye imbere ari hamu abashira ku marejime, atari ukudushira ku marejime abantu bo muri Afrika gusa. Ubu tuvugana hariho abagwizatunga bo muri Kenya, bo muri mu Rwanda, bo mu Burundi, amagara yabo ari hamu ayacunga canke akurikirana amagara yabo. Ndashaka ko bidaherera muri Afrika gusa, ndashaka ko biherera muri Amerika, isi yose, nkaba imbarutso mu magara yabo. Ndashaka ko bajya bakinyi ubona bakomeye, aba bastari ubona bakomeye, hamu abafise uruhara rudasanzwe mu magara yabo. Ndashaka rero ko muri 2040 imba ndi uwo muntu wumva ndiko ndavuga. Ego. Tubashimire cyane, kumbure nibaza ko abadukurikiranye bumvise byinshi bitandukanye kuri ham. Ngira kumbure mu gusozera mugire icyo musavye ariko badukurikirana. Merci beaucoup. Ikintu nosaba abariko baradukurikirana, Bibiliya iratubwira ijambo ngo uwumva amajambo yanje ntayakurikize abameze nk'umuntu yubatse ku musenyi. Ndabinginze abarundi ntibubake ku musenyi. Iryo ryavuze Kristo Yesu, mugo nanje novuga ibi. Abantu bumva amajambo y'iterambere ntibahinduke, abo bantu ntibigera baba bagwizatunga bahinduka eshwi, ariko uwumvise ashire mu ngiro atravaye. Ikindi ndakira abantu kurya amasoro kuri Sinai Hotel buri munsi. Hariho abankorera ama counseling y'ibintu by'iterambere. Ushaka gutera imbere urashobora kungana, suko natera imbere gusumba abandi bose, muga nanje ndi umujene ariko aratera imbere. Yaco tuba dusuzugurana cyangwa ngo compare dupingapingane, oya, ahubwo turabe umuntu ariko atera imbere mu buryo buwo yoshobora kumfashika. Nyemba ubona hari hico no gufasha mu mpanuro canke mu bikorwa, urashobora kungana. Ndafasha abajene benshi bagenzanje. Ica kabiri nuko ubu dukeneye arashobora kudutelefona ku nimero 76 370 495. Ubuteri mu gihugu arashira ko plus desa 57. Aduhamagaye turamwakira, mugabo akoresheje call simple sembo, kuko WhatsApp dusama message menshi, ama message arenga 10,000 kuvyishura biratugora, mugo utelefone duhita tukwishura facilement. Ikindi nobwira abajene, nyemba vy'ukuri bumva imigambi yanje irashe, bakompaye n'iyabandi, barashobora kuntora nk'umushinga amateka yigenga muri aya matora twimirije. Mugabo nukuri ukumva imigambi yanje ntikunyuza, ni sawa cyane, tora uwo imigambi yiwe ikunyuza. Ico no hamagarira abarundi, apana gutora uko gusa, no, ahubwo raba ngire ntore bande, abitoje ni bande na bande, eske imigambi yabo imeze gute. Ibyo ubikoze it's all right, ni ibintu byiza cyane. Apana guhita utora uhumirije ngo cengo nzohita ntoro uyu n'uyu, warumvise imigambi yiwe. Namakosa ko Murundi akwiye kwamatora ivyo atumvirije. Banza wumvirize imigambi naka yashize imbere, hama uze gutora imigambi yiwe yotuma areka kuzoyishira mu ngiro, mugabo agatuma abireka mugo watoye imigambi yiwe ukamwishuza, none ko wavuze iyi migambi utayishize mu ngiro. Jewe by'ukuri umutima wanje uranyemeza neza, cankwe ndumva n'Imana nizera
ko mbaye muri bo atakimfrenye iyo migambi yanje noyishira mu ngiro. Rero abarundi baze baratora imigambi y'abantu ntibatore akazuru canke ibindi vy'abantu. Merci beaucoup, Imana ibahezagiye. Mwatubwira ko kuntu bo batora yifuza aho abifuza kudutora bazosanga handitse Ernest Ham n'ifoto nambaye inkofero ndende yera. Inomero ni 29. Jewe burya ndi nomero ya nyuma iboneka neza, ariko ndabarahiye ndi nomero ya nyuma kwikarata. Mugabo nzoba mu nimero za mbere, nzoba inomero ya mbere mu majwi. Ivyo ndabarahiye nta batanu je ndiko ndaraba sinzorenga mu bantu ba mbere uravye uburyo abantu bakunda imigambi yanje. Rero mu ntore namwe nomero 29 umushinga amateka yigenga Ernest Hamu muzombona kwikarata inomero ya nyuma. Ndabakunda cyane, Imana ibahezagiye. Dushimire cyane Hamu mutumire wacu. Shimira mu dukurikiranye kuri Bishop TV. Ebutsa ku ikiganiro twashika ku ndoto kibafasha kumenya byinshi bitandukanye mu kwiteza imbere, aho tubazanira bamwe mu bamaze gukora byinshi bakagera ku ntambwe y'iterambere, ndetse n'abafite ubumenyi bushobora gufasha abantu mu kwiteza imbere. Mugire uko bavyiza, murakoze.